Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA musangwe ikaze yo gukurikira amakuru yo kuri uno munsi wa kabiri genekerezo rya 2025 umwaka wa 2022 n'amakuru ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Sentare y'ingururizo ya Mukaza yo bifise umugambi wo kugumiza mu ibohero umukenyezi kamikazi karegwa Gororiyoza amaze imyaka 2 irenga atawe mu mvuto. Ivyo iyo sentare ikaba iri kwirabikora iciye kubiri n'amategeko hamwe no gutangisha ihadabu ry'umurengera. Muri ano makuru twabibateguriye ugufungurira abanyeshuri bo mu mashure afise uburaro muri kino gihe ngo bisigaye ari kibazo kitoroshe biturutse ku buryo leta itanga budakwiye kubera ko ibiciro byaduze. Tubafitiye n'avugwa mu gisata c'impunzi aho kubabwira ibijanye n'imirima y'ibigori y'abarundi yo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania yatemaguwe kuri uyu wa mbere. Twongere tubashikane no mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Kongo y'intwara rusangi ahagiye gushirwa abasirikare bacungera umutekano w'izo mpunzi. Mu kanya idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa n'amakuru yahere mu bijanye na politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi biboneka ko atanezwe gukingira abanyagihugu canke guhana abicanyi umuntu agereranije ivyo avuga n'ibibera ku rubuga. Mu ijambo yashikirije mu gikorane c'amasengesho Evariste Ndayishimiye yasa mbere no gutegura imitima y'abarundi ku bwicanyi bwoba bwimirije. Inkuru ya Emile Nibasumba. Evariste Ndayishimiye yasa n'ubwira abarundi ko bofata nk'ibisanzwe ubwicanyi n'ayandi mabi vyoba mu gihugu muri kazoza. Umugambwe CNDD FDD wari kusozera amasengesho kuri uwa gatandatu akoresheje inyandiko zo muri Bibiliya. Umukuru w'igihugu yagereranije abarundi n'abanyisirayeli akavuga ko Imana ariyo yari yaretse abarundi bagaca mu magume muri kahise, ko n'ubu rero boguma biteguye kuko Imana ngo izosubira kubazanira ibigeragezo kugira irabe ko bakiyizeye. Aha kagabisha ariko amenyesha ko hagowe ab'ivyo bigeragezo bizovako. Aho umukuru w'igihugu yerekanye ko ubwo bwicanyi n'ayandi mabi bibaye abo bizokwitirirwa ko babisomborokeje nabo nyene bazohabonera amakuba. Aho bigasigura ko hashobora kubamwo abazogwa mu mporero hagaca hasasigwa indava ukudahana bicanyi nyabo. Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ariko ko muri kino gihe igihugu gitekanye yirengagiza abantu amajana n'amajana bamaze kwicwa kandi babandanya bicwa n'abandi bakanyuruzwa kuva baye umukuru w'igihugu muri Ruheshi mu 2020. Mu mwaka w'2021 gusa Radio RPA yashoboye kumenya abantu barenga amajana 350 bishwe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ivyo bikerekana ko ububasha habwa n'ibwirizwa shingiro bwo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu buvugwa mu ngingo za 24 na 96 atabukoresha, kuko nk'akarorero muri Ruhuhuma mu 2021 Evariste Ndayishimiye yari yihanikirije abategetsi ko batosubira kwica, ariko byabaye impfa gusa kuko gushika ubu ubwo bwicanya hanini bukorwa n'abari mu nzego za leta. Muri ayo masengesho y'umugambwe CNDD FDD yaraye asozerewe, ikindi cyaguzwe nuko Burundi bufise ubutunzi kama bwinshi harimo n'ubutare. Evariste Ndayishimiye akavuga kandi ko ashira imbere kugwanya igiturire, ariko uravye ubwo butunzi avuga nta kintu gifaditse bumariye Burundi kuko gushika ubu buri mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi. Bamwe mu bagirizwa kunyonora amatungo y'igihugu bakaba mbere arabacuditse n'uwo mukuru w'igihugu nyene. Bamwe muri bo mbere bakaba bagaragara mu maketa aheruka gushigwa habona ajanye n'inyinyurana hagati y'Ibanki Nkuru y'Igihugu n'Ibanki Bankobu. Muri ivyo bikorane bitegurwa n'umugambwe CNDD FDD, turetse amajambo havugirwa usanga kenshi ari ayo guhenda abanyagihugu bamwe bamwe bategekwa kujayo ku nguvu. Bikaboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanezwe kubahiriza ubwigenge bw'amadini butegekanywa n'ibwirizwa shingiro, aho rivuga ko Burundi
ari igihugu atadini cegamiye. Arakoze Emile Nibasumba. Muri politike kandi impanuro umwungere wa Eklezia Gatolika arongoye diocese nkuru ya Gitega yahaye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD yarahubishijwe budakeye kabiri n'ijambo ry'umukuru w'igihugu yafashe igikorane c'amasengesho nk'akaryo ko guharanira inyungu za politike. Uwo n'umwihwezo w'umuhinga mu vya politike Yves Stéphane ahasigura ko ijambo ririmo ivyiyumviro by'abagwanyi hamwe n'urudandazwa umukuru w'igihugu yashikirije ku munsi wa gatandatu heze ritagenda rifata inzira ijanye n'impanuro zo kudakoresha igikenye hamwe no gukumira mu vya politike zatanzwe na Musenyeri Simoni Ntamwana. Kurikira umuhinga mu vya politike Yves Stéphane. Il leur dit que j'espère que 2022 sera une année avec moins de violence, avec plus d'inclusion. Alors, et c'est justement dans ce cas... Umwungere wa Eklezia yariko abwira abagumyabanga ko yizeye ko uno mwaka wa 2022 uzorangwa no kutaryana, ko hazoba nyawe no kwihangamirana no kudakumirana mu vya politike. Nibaza ko Musenyeri Simoni Ntamwana yabahaye ubutumwa bw'amahoro no kunywana, kandi nta mahoro ashobora kuboneka atabutungane buriho. Ubwo butumwa rero ntiyabuhaye umukuru w'igihugu wenyene n'abagize leta yiwe, ariko yabuhaye abashoboye kwitaba ico gikorane c'amasengesho bose, eka n'abarundi bose, ko atamahoro ashobora kuboneka mu gihe atabutungane buriho, nk'uko atakuri bushoboka kuboneka atarukundo ruhari. Muri ubwo butumwa bubiri ni ngombwa ko abagize leta bose batahura neza ko arivyo bigize umushinge ushobora gutuma amasezerano y'Arusha asubira kubahirizwa. Ni ngombwa rero ko twotahura agace kamwe k'ubwo butumwa, ariko twobutahura muri rusangi nk'ubutumwa bw'amahoro, ubutungane, ukuri n'urukundo. Ubwo butumwa buhamagarira rero leta y'u Burundi kugarukana umubano mwiza mu minsi mike. Ariko icyo twabonye nuko umukuru w'igihugu wewe yakoresheje imvugo y'umugwanyi ku bwanje, fatiye ku byo numvise ashikiriza ku bijanye n'igisata c'ubutunzi. Umukuru w'igihugu yasa n'uriko aratera ubwoba abagwizatunga batazosubira gushira amafaranga yabo mu migambi y'igihugu. Ivyo rero tubona ko atari ikimenyetso ciza catanzwe na leta y'u Burundi, na cane cane ko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu bwiwe budakeye kabiri Musenyeri Ntamwana ashikirije ijambo ryari mu ntumbero yo gusukamwo mabisi muri vyinshi bitagenda neza mu gihugu. Mu gihe umukuru w'igihugu yagirije kandi agatera ubwoba abagwizatunga ko bajana imitahe yabo ahandi, kandi abagwizatunga badakora ivyo mu ntumbero yo kurwanya umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi, umukuru w'igihugu ntawe ariko aratuma ibintu vyoroha. Mu ncamake ku bwanje ijambo ry'umukuru w'igihugu twumvise ashikiriza ntiryigeze ritumbera impanuro n'ubutumwa bwa Musenyeri Simoni Ntamwana yari amaze iminsi atanze. Ivyo twabonye kandi twatahuye nuko umukuru w'igihugu yahubishije insiguro y'impanuro n'ubutumwa bwatanzwe n'uwo mwungere w'Eklezia Gatolika kubera inyungu za politike. Que le message, l'exhortation de l'évêque a été parasité à des fins politiques par le message du numéro 1 au pouvoir. Umushakashatsi Yves Stéphane asigura ko umukuru w'igihugu asa n'uwabaye ikirira habiri mu kuryosha atanumwe asigaye inyuma abamenyesha amana hamwe n'abanywanyi b'umugambwe aturukamwo CNDD-FDD ku nyungu za politike. Dusubire twumvirize umuhinga Yves Stéphane. Il veut se rapprocher du parti au pouvoir comme de l'église, du clergé à des fins politiques. Umukuru w'igihugu yashatse kwiyegereza abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi adashize ku ruhande Eklezia Gatolika kubera inyungu za politike. Ivyo nibaza ko abarongoye Eklezia Gatolika basanzwe babizi. Ubu rero umwe wese ategerezwa gukora akazi kiwe. Igikorwa c'umwungere wa Eklezia nico kuragira abarundi aribo ntama ziwe no kubabwira ubutumwa bwiza bw'amahoro atitaye ku madini bakomokamwo. Ku bijanye n'igikorwa c'umukuru w'igihugu ntavyo nzi cane, ariko nibaza ko gitegerezwa kuba gitandukanye n'amabanga y'umwungere wa Eklezia. Impanuro rero iguma ari impanuro, ariko nibaza ko impanuro umwungere wa Eklezia yashikirije ari zo gushimwa cane, kubera ko muri kino gihe ibikorwa by'abatavuga rumwe na leta bitari vyinshi ku rubuga rwa politike, kandi ko inzira za politike mu Burundi nazo nyene atari nyinshi cane. Kubona rero umwe mu basenyeri b'Eklezia Gatolika afata ijambo nkarijya kuri jewe vyerekana kurinda kudasanzwe, ni nko kwerekana ko naho abatavuga rumwe na leta bandigiwe mu menshi, abakozi b'Imana bashobora gushikiriza uko babona ibintu vyohinduka. Ariko rero mbona ko ubwo butumwa ari bubaye gushikizwa kandi n'umukuru w'igihugu. Ico gikorane ntikibe nk'ako ry'umuntu yivuga ivyo yigombeye mu guhovya ijambo uwundi yashikirije canke ariko arashikiriza. Sinzi ko umwungere wa Eklezia Simoni Ntamwana yari yiteze ko umukuru w'igihugu azoshikiriza ijambo nk'iryo yashikirije. Ico nibaza nuko yibwiye ko abari bazanye no gusenga, ari naco gituma ashikirije ubwo butumwa abarundi bose n'umukuru w'igihugu arimwo.
iyo aza kumenya ko umukuru w'igihugu azovuga ijambo nka rya yashikirije mwibaza ko Mwongerewe Kezia atari kuba yamuhaye ubutumwa nk'ubwo yamuhaye. Je pense qu'il n'aurait pas exhorté. Il pensait que c'était une rencontre religieuse et c'est pourquoi il a fait cette exhortation pour tous les Burundais, notamment pour le président de la République. Uwo yari umuhinga mu bya politike Yves Stéphane. Mukanya turatandukira igisata c'agateka kazina muntu. RPA. Umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL muri komine Kayogoro intara ya Makamba aratabarizwa inyuma yaho atwariwe n'abantu batamenyekanye ku muhinga mukuru uyu wa mbere bamukuye aho yarari. Bamwe mu banywanyi ba CNL muri iyo komine bamenyesha ko bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano wiwe ngo kubera ko abamufashe bamutwaye nabi batako bamujana mu kibanza kitaramenyekana. Idonido na Eroge Divin Remesha. Umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yarayatwawe n'abantu batamenyekanye. Naho nindi kuriyo Bonaventure batazira Bolingo ashinzwe umutekano mu burongozi bw'umugambwe CNL muri komine ya Kayogoro. Bamwe mu banywanyi ba CNL bavuga ko abanyuma bamubonye yababwiye ko yitavye umuhamagaye ngo babonane. Rino soko ryacu ivuga ko ashikiriye uwo yaragiye kuraba, ni naho nyene uko ari babiri baciye bafatwa n'abantu bari bambaye umwambaro wa gisirikare babatwara nk'ababanyuruje. Maze twashika abonana nawe iyo bari kumwe twashoboye kumumenya kuko nawe yamutumye ko bamusangeho haca haza imodoka yera y'amafine ya double cabine ariko havamwo abantu bambaye impuzu za gisirikare baca bagenda babafatira rimwe uko ari babiri baca bagenda bababoshe bababoha ubwo nyene niko guca rero bagenda babajanye nayo masaha ntawuzi yatungiwe. Mugendi kuri iyo Bonaventure n'uwo bari kumwe ataramenyekana atawuzi ikibanza baciye bajanwamwo. Bamwe mu banywanyi ba CNL bo mu Kayogoro bavuga ko bafite amakenga ku mutekano w'iyo ndongozi, basaba ko ihagarikwa ry'abantu rikorwa nko kubanyuruza vyotuzwa uwukekwa kw'icaha ahagaritswe abiwe bakabimenya. Turababaza cane nk'ibi vyama biriko biraba ngaha iwacu mu Burundi, dusaba yuko abantu baba bajanywe twoza turamenya iyo bafungiwe kandi bakajanwa n'inzego ziba zizwi tukamenya abamujanye. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka kuri telefone Ndayiragije Antoine arongoye komine ya Kayogoro ngo twumve ko hoba hari amatohoza yoba ariko arakogwa. Eroge Diveremesha na wewe urakoze mu bijanye n'agateka kazi na muntu nyene nari nabibabwiye mu ncamake hoba hari umugambi wo guheza mu mvuto umupfasoni Kamikazi Karegwa Gororiyoza ubu afungiwe mu bohero rikuru rya Mpimba. Ukwiyobagiza amategeko mu rubanza aburana n'ishirahamwe ry'abakenyezi bafise abagabo bahoze ku rugamba mu muhari FDD n'ihadabu ry'umurengera ikaba ariyo karata iriko irakoreshwa na sentare y'iyungururizo ya Mukaza kugira bikunde uyu mupfasoni ahere mu buroko. Ni nkuru twateguriwe na Dani iratwumva. Inyuma yaho umupfasoni Kamikazi Karegwa Gloriose afatiwe yitwariwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abagabo bahoze ku rugamba mu muhari FDD, uwo mupfasoni sentare yisumbuye ya Mukaza yamuciriye gufungwa amezi 6 n'indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 21 n'ibihumbi 50 ku vyaha byo kwambura agashambara abayobozi hamwe no kugaragariza urwanko abo mudahuje ubwoko. Nk'uko amakuru dukura mu begereye sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura Meri ishirahamwe Femme Intwari ntibanyuzwe kuko baciye bunguruza mu gusaba nyabona indishi y'umurengera mu gihe uwo mufasoni we yaburana asaba imbabazi kuko kubwiwe amajambo yavuze yarayo gutebura. Sentare isubiramwo imanza ikaba yaciye imucira umunyororo w'umwaka n'igice, indishi y'imiliyoni 310 itako itegeka ko atayatanze azoguma afunzwe. Ivyo vyanabaye abamuburanira bagerageje kwereka sentare ko ubwa mbere ishirahamwe atarabategetsi nk'uko yagirijwe gutuka abategetsi, banagaragaza ko ivyo yavuze ko ari ugutebura n'uwo bakorana kandi atariwe yasohoye ubwo butumwa. Nk'uko isoko rya RPA ni sentare isubiramwo imanza rivyemeza, naho sentare gasambura manza yari yasavye sentare isubiramwo imanza gusubira guca gushasha ubwo rubanza kuko hagaragayemwo ibitumvikana. Iyo sentare yo yakomeje ubwo yari yaciye
atana kimwe ihinduye. Ivyo biriko bikorwa na sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura Meri, bikaba ari ukugomba guhohotera uwo mukenyezi, kuko kubw'iryo soko ryacu uyo mukenyezi kugira ave mu buroko ategerezwa kuriha izo miliyoni 310 mu kugurisha itunga ryose ry'umuryango, canke akazobandanya akora uwo munyororo ubuzima bwiwe bwose nk'uko vyifuzwa n'iryo shirahamwe ry'abakenyezi. Aho bigeze akaba ari uko sentare gasamburamanza yoca urwo rubanza ikurikije amategeko kugira uwo mukenyezi n'umuryango wiwe batunganirizwe. Mwomenya ko Kamikazi Karegwa Gloriose akwije imyaka 2 n'amezi 6 afunzwe. Dani Claire iratwumva mu makuru y'intwaro. Abanyagihugu bo ku mutumba Mutangaro komine Rutovu intara ya Bururi baridogera umukuru w'uyo mutumba ko batwaza igikenye iruhande y'ibiturire abasaba. Abo banyagihugu baraniyamiriza inyifato yiwe yo gusesa ibidandazwa. Inkuru twateguriwe na Elvis niyo mwongere. Ahiyera niyo mwungere umukuru w'umutumba Mutangaro uri muri komine Rutovu aridogirwa n'abanyagihugu ko abatozezana cyane cyane abadandaza nk'uko isoko ryacu aho ku mutumba Mutangaro ribimenyesha ngo uwo mukuru w'umutumba arasuzugura cyane abarongoye mu kubatuka no gufata nabi ibicuruzwa by'abadandaza bo kuri uyo mutumba, aho batanga akarorero kaho yamenye inyama kubera ko batamuhaye izo atahana. Yaje yaborewe hanyuma arashika afata inyama z'umuntu yitwa Kwizera n'undi yitwa Kaseruvunja. Nta kimwe yabajije ashitse arindana ngo nta kanyama kariho. Erega ngo we ngo niruvunja araho waranuka ngo sinzosubira kubona ku mutumba Mutangaro. Nta munyamenya kirenga ngo muranuka. Ashafata inyama zari ku meza aratora araterera hariya aterera imbwa, afata amatako yaramanitse aramanura araterera hariya. Hambavu y'ivyo uwo mukuru w'umutumba aragirizwa kurya ibiturire nk'uko bibandanye bishikirizwa n'uwo munyagihugu. Arafata nabi cyane abantu abaca ibiturire, abadandaza bahakorera, abo bayangayanga kubera amazinisi batamuha inyama agashagomba kubafata nabi agaca bagiza ngo inyama zabo ziraboze. Abo banyagihugu basaba uwo mutware guhagarika iyo ngendo ngo canke abamukurira bamufatira ibihano ngo kuko ntiyubaha abasanzwe arongoye. Elvis niyo mwungere mu gisata c'indero. Abanyeshure baba mu buraro bavuga ko bafise ingorane zo gufungura. Byongeye hamwe mu mashure y'uburaro harakenye imatera, ibituma abanyeshure batiga neza. Idonido na Eroge Kwizera. Kuko abanyeshure baba mu ndaro ngo bafungura nabi, kuko ifungurwa bafungurirwa zitigera zibamwo ndemamubiri iva mu bikoko, no kuvuga inyama canke ifi. Ivyo rero ngo bituma batagira amagara meza kandi ntibakure neza. Ni mu gihe imbere y'umwaka w'1993 abanyeshure bo mu ndaro bafungura ifi n'inyama byo mu makopo. Byongeye ibyo bafungura vyama ari bya bindi ntibihinduka. Ahanini bajya ibiharage, ubugari bw'ibigori, ubugari bw'imyumbati n'ibijumbu. Imboga nazo iyo zibonetse bahabwa amashu. Ku mashure menshi mu gatondo ntaco bafungura, ahandi naho bakabaha umusururu utagira isukari. Uko kudafungura neza ngo gutuma haba ingaruka mbi mu gukurikira neza ivyigwa vyabo. Ikindi abanyeshure bo mu ndaro bidogera n'ubukene bw'imatera n'ubusaza bwazo. Hamwe ku mashure baryama ku duce tw'imatera kandi bakaryama ari babiri. Uko kuryama nabi bigatuma badasinzira neza, gutyo ntibaheze ngo bakurikire neza mw'ishure. Abo banyeshure rero bagasaba leta ibicishije mu bushikiranganji bw'indero kongereza amafaranga yo kwafungurira ku buryo mu byo bafungura habamwo imfungurwa ndemamubiri. Basaba kandi ko leta yobaronsa imatera zikwiye ku buryo umwe wese yiryamana na rijya. Ubu hari kiza ca COVID-19. Bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro baremeza ko abanyeshure babo bafungura nabi, bitumwe ahanini nuko amafaranga 800 leta itanga ku munyeshure umwe ku munsi mu kumufungurira
ari make cyane. Ni mu gihe ibiciro by'ibifungurwa bitera bituka ku masoko, ariko leta nayo ntiyongereze ayo mahera yo kugaburira abanyeshure. Eka n'ubukene bw'inkwi zo gutekesha ntibiborohereza namba. Ubu amashure amwamwe akaba yarasubiriye guheranira abadandaza bayaha indya. Abayobozi b'amashure nabo nyene bagatera akamo leta kongereza amahera yo kugaburira abanyeshure kugira ngo bagaburire abanyeshure ifungurwa zirimwo ibyankenerwa byose mu mubiri, bongere banabahe icyo bafata mu gatondo. Ikindi abo bayobozi bavuga nuko imatera ahatari hake ku mashure y'uburaro zashaje, hamwe mbere abanyeshure bakaba bizanira imatera zabo. Bagasaba kandi ko leta yotanga imatera nshasha kandi zikwiye ku mashure azikenye. Eroje Kwizera, urakenuye kugabanya ibitigiri by'abana mu mashure, kwitaho no gukurikirana ihindurwa ry'intonde z'ivyigwa ni bimwe mu bisabwa n'umugwi wagize icigwa ku ndinganizo nshasha y'inyigisho mu Burundi. Uwo mugwi usaba kandi leta kwihuta gutanga uburyo bwose buba bwagenewe igisata c'indero kugira ngo bikunde bishike ku ntumbero yihaye, intumbero itarashikwako inyuma y'imyaka 6 itanguje iyo ndinganizo nshasha. Idonido na Ines Gakiza. Kugira ishike ku ntumbero yihaye itanguza indinganizo nshasha y'ivyigwa, leta isabwa guhinyanyura iyo ndinganizo ikayiha n'izindi ntumbero ku bice bimwe bimwe. Umwimbu mwiza yazanye ushimangirwe, ibibuze biboneke, intumbero nshasha zatanzwe n'abahinga bagize icigwa ku gisata c'indero nazo zikurikizwe. Ibikeneye gushimangirwa ni nk'ibijanye n'abana biyandikisha mu mashure, ukwiragiza ibikenewe ku rugero rumwe mu gihugu, hamwe no kongerereza abana biga bakarangiza amashure yabo. Aha abo bahinga bahamagarira leta kwihutira kugabanya ibitigiri by'umurengera byibonekeza mu mashuri atari make, abigisha nabo bakwiragizwe mu gihugu cose. Leta isabwa kandi gushira inguvu mu kugwanya ibituma abana badasozera ivyigwa vyabo, na cane cane abana b'abahungu, ikongera ikanatuza ingeso yo gushurashuza abanyeshure babigeme, aho benshi basanga batwaye inda bigatuma bahagarika amashure yabo. Ku ruhande rw'ibibuze bikwiye kuboneka kugira ihangiro rishikweko ni nk'ibijanye n'ubukene bw'ibitabo hamwe n'ibindi bikoresho mfasha bigisha. Leta ikwiye gusuzuma igituma ivyo bikoresho bikena ku rugero nk'uyu munsi, itorera inyishu ico kibazo ku buryo umwana umwe wese mu biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 6 aronswa ku buntu igitabo n'imiburiburi c'ivyigwa by'ibiharuro n'indimi. Abo bahinga basavye kandi ko intonde z'ivyigwa zikoreshwa zosubirwamo kugira zihure n'uburyo bugezweho bwo kwigisha, kwitwararika ko abigisha baronswa ubumenyi buhuye n'ubukenewe mu kazi kabo ka kino gihe, na cane cane kubigisha mu myaka y'indwi, y'umunani n'uw'icenda. Abaja baratanguye akazi nabo bahabwa inyigisho zunganira ubumenyi bari bafise. Ikindi abo bahinga babona ko gikenewe no gusubiramwo intonde z'ivyigwa bimwe bimwe byashizwe hamwe, bipangwe ku buryo bishoboka ko vyigishwa n'ababifitiye ubumenyi. Uwo mugwi w'abahinga bagize icigwa ku gisata c'indero uhamagarira kandi leta kwitwararika gutegura neza, bakagira integuro ngenderwako n'uburyo ikeneye, gutanga hakiri kare ubwo buryo, gukurikirana uko bukoreshwa, gusuzuma intambwe ku yindi ishigwa mu ngiro y'iyo ndinganizo nshasha. Banahanura leta gutanga akazi kubigisha hafatiwe gusa ku bumenyi. Abo bahinga babona kandi ko ibisata bimwe bimwe vyo muri kaminuza vyotunganywa ukundi kugira abize mu bisata vyose biri mu mashure yisumbuye bavyifuza baronke aho babandanyiriza inyigisho zabo muri kaminuza. Mu bijanye n'imibano, abadandaza bo kw'isoko Bujumbura City Market aho bakunze kwita kwa Siyoni bahagaritse ibikorwa kuva kuri uyu wa kabiri, aho biyamiriza ingingo yo kuduza ibiciro by'ibibanza basanzwe bakoreramwo. Bavuga ko ivyo biciro vyadugijwe hafi inshuro zibiri, bakababazwa nuko kubonanye n'iryo soko umugwizatunga Siyoni niko biri yarabankiye gushiraho komite y'abadandaza baserukira abandi ari nabo boza barashikiriza ikibabakiye. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Ibibanza byose abadandaza bakoreramwo ku isoko bita kwa Siyoni iri muri zone ya Ngagara vyadugijwe ibiciro kuva muri uku kwezi kwa mbere.
ibibanza bito bito aho abadandaza bashira impuzu ku dutanda vyavuye ku mafaranga 1000 bija ku mafaranga 1500 aho ni ku munsi ku bibanza binini naho amafaranga yo gukota yavuye ku bihumbi 400 babishira ku bihumbi 700 hakaba n'ubundi muce w'ibibanza vyahora ku mafaranga 130 ubu bikaba byashizwe ku mafaranga 180. abo badandaza bakababazwa no kubonanye n'iyo soko umugwizatunga Siyoni niko biri atigera ashaka kubumviriza ngo badi inama n'ingingo. Aha bamenyesha ko kera bigeze kuba bafise abadandaza baserukira abandi ariko ubu ngo akaba yababwiye ko atashira hamwe ry'abadandaza akeneye muri iryo soko yiwe. Kuri uyu wa kabiri rero bose bakaba bashimye guhagarika imirimo mu kugaragaza akababaro kabo kubera ko babona ko urudandazwa rutari ko rugenda neza na cane cane muri kino gihe hari kiza ca COVID-19. Uyu numwe mu bahakorera yaganiriye na RP. Bo guhagarika icyarimwe nuko twese yatuduzirije ibibanza kandi akabiduza ku rugero rwo hejuru ruteye ubwoba tukabona neza yuko ayo mahera atari dushobora gukurayo ngo tubeho ubuzima bubandanye. Niyo mpamvu twahagaritse twese atanumwe avuyemwo kiretse abatari babimenye gusa. Ngo twaragerageje kumusaba ikirango mu kubimusaba kubera ata komite dufite ngaha mw'isoko yayitwanye ata komite ihari. Twaranditse amakete turajya hamwe turamurungikira amakete tumusaba yuko yohagarika iyo ngingo yafatiwe kuduza ibiciro atatugishije inama ahubwo atugabanirize kuko yaduha inyishu atubwira yuko bidakunda ko agabanya. Abo badandaza bavuga ko bategekanya guhagarika akazi gushika kuri uyu wa gatatu mu ntumbero yo kugondoza umugwizatunga Siyoni ngo akunde baganire. Tumushimire na Josiane Muzaneza. Nta muti uraboneka ku kibazo c'isukari nk'uko byari byamenyeshejwe n'umuvugizi w'ishirahamwe Sosimo aho yari yijeje abanyagihugu ko kuri uyu wa mbere yari kuba yabonetse. Gushika ubu mu makaritie atandukanye agize umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati imyidogo ikaba ari myinshi mu basanzwe bakenera ico gifungurwa. Aimable Nishimwe mw'idonido. Bamwe mu banyagihugu bo mu makaritie atandukanye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baganire na RPA bavuga ko kugira uronke isukari ari muzi wibuye kuri bo aho bishitse bakayironka mu mabotike bayigura amafaranga 5,500 kilo naho nyene babanje gutegekwa kubanza kugura n'umukate eka mbere nta nuwo barenze kilo kimwe nkuko bivugwa n'uyu munyagihugu. Nukuri nta kirahinduka amabotike ntayari ayibonetse ikiro tubamiye uko twakoze kugura umukate wa 2000 turuwasi bimaze kuva muri 5,000 turuwasi amakashobora n'agasasade n'ikigwa uretse ko abo banyagihugu babandanya bavuga ko isukari hakuboneka iterikena mu gisagara ca Muyinga ho icyayi baribagiye iyo igize ngo iraboneka ikiro bakigura 6,000 naho nyene igatangwa mu mpisho. Ku bwabo banyagihugu basaba leta gufata mu minwe ico kibazo ikaraba intambamizi hari na rijya idasiba kuvuga ko umwimbo wagenze neza. Tubona ibyo gusaba leta nuko ikibazo gifata mu ntoki hama ikaraba intambamizi hari ndazikura kuko nishobora kumva yuko muri Sosoma bavuga bati umwimbo wagenze neza hanyuma abanyagihugu bakabura isukari banwa kandi ihingo y'ingahe iwacu iki Burundi ntagire umunyagihugu n'umwe ushobora kubura isukari mu gihe yifuje. Umuvugizi w'ihingiro ry'isukari Sosumo Jean Pierre Nzobandora ku munsi wa mbere uheze yari yijeje abanyagihugu ko guhera mu ntango z'indwi hose mu gihugu isukari izoba yakwiragijwe. Nk'umuvugizi w'ishyirahamwe ahishikira naze ndahashika kugira ngo ushobore gutanga inkuru navyo nyene nashoboye guhimiza ubwansi notanga icyizere yuko mu ntango z'iringa ritangura isukari zibiriko irakwira ku madepo yaba y'Ubujumbura cyangwa yaba nayo hagati mu gihugu. Aba makuru mushobora kuyakurikira muciye kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu PI hamwe no ku yindi mihoro itandukanye ya radio RPA. Dusaba mu buhinga bw'ivyuma basubire batumirira amate duce tuja mu yavugwa mu gisata c'impunzi. RPA. Imirima y'ibigori vy'impunzi z'abarundi iri nyuma y'ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania yaratemaguwe kuri uyu wa mbere. Ivyo biza vyiyongera ku biterwa vyatemaguwe mu ntango za kuno kwezi kwa nzero aho nyene mw'iyo kambi. Francine Mahoro aradushikana aho mw'ikambi ya Nyarugusu. Kuri uyu wa mbere mu gitondo niho abasungusungu bajejwe umutekano mw'ikambi ya Nyarugusu bahagarikiwe n'abayirongoye batemaguye imirima y'ibigori vy'impunzi z'abarundi iri nyuma y'ikambi. Abarundi bavuga ko barengewe n'amagorwa barimwo mu gihe izindi mpunzi zidakomwakomwa.
turababaye ni umubabaro munini ariko ndavuga uriko urabiraba hahora igisoya ashika tumenya n'ubukara ko ntari igisoya ubona none ko yona ari umuvyeyi nukunira ukuntu yotugirira itwungurutse dushira ahandi kuko bikomeje bibandanye mukuri n'umubabaro munini ahubwo icyose kidutangaza abarundi twe duhohoterwa kuko mu bakongo nta n'ikintu na kimwe kuva aho gisoya ni ku bitoki byose biriho ibi byose byabaye muri twebwe abarundi abasunguzungu b'abarundi na twebwe iyo turimo turabavugisha iyo turimo turababwira ibyo bakora batubwira ngo sibo iyo tubababwiye bavuga ngo umbega ntitwaheba aka kazi ngo wowe muzoduhemba muzoduha ico kurya ico nico batwishyura gusa duhora kuko nta kundi tubibutse ko kuva mu ntango za kuno kwezi iyindi mirima igizwe n'ibitoke n'amateke y'impunzi z'abarundi hagati mu ikambi nayo nyene yatemaguwe yongera irarandurwa. Francine Mahoro, kuri ivyo rero bijanye n'ububisha bukorerwa abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ubumwe bwa Afrika bikwiye kugondoza leta ya Tanzania igahagarika gatotezo niho nyangwa ry'agateka k'impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu. Ivyo biri mu itangazo ry'ishirahamwe APRODH riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo mu Burundi ryo kuwa 23/0 uyu mwaka wa 2022. Ishirahamwe APRODH rivuga ko rirajwe ishinga no kubona abo barundi bama bahohoterwa n'abategetsi ba Tanzania bafadikanije na leta y'u Burundi ariko ntihagire igikorwa kugira bakingirwe. Bikuru mu biri muri iryo tangazo na Eric Niyonzima. Kuva mwaka wa 2015 abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, ishirahamwe APRODH rimenyesha muri iryo tangazo ko batigeze bareka gutotezwa n'abategetsi b'ico gihugu. Benshi muri bo barishwe, abandi baranyuruzwa babugwa irengero kugeza n'ubu. Rifatiye ku vyabaye mu mwaka wa 2019, ishirahamwe APRODH yerekana ko izo mpunzi z'abarundi zakorewe amabi atandukanye, harimo guterwa katari gake n'abantu bitwaje ibigwanisho bagizwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi hamwe n'akagwi k'inkorabara kagizwe n'imbonerakure. Barakorewe amabi afatiye ku gitsina, uguhagarikwa kurikije amategeko, ukubarezwa igufa, ukwibwa hakoreshejwe ibigwanisho hamwe n'andi mabi menshi aho nyanga gateka kazina muntu. Ivyo vyaha bakorerwa bikaba vyarafashe umurindi munini mu ntumbero yuko izo mpunzi z'abarundi zihunguka ku nguvu. Aho kuva muri uku kwezi kwa nzero mwaka wa 2022 ishirahamwe APRODH rivuga ko igipolisi ca Tanzania hamwe no gwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu bita abasungusungu batemaguye ibitoke bakanarandura n'ibindi biterwa vyari mu mirima mu makambi y'impunzi ari Nyarugusu hamwe n'Induta. Ivyo bikaza vyiyongera ko ibikorwa vyose vy'impunzi bijanye n'urudandazwa vyahagaritswe kandi kizo mpunzi zabujijwe no kuja gusuma kw'isoko. Ishirahamwe APRODH rikababazwa nuko iryo honyango rikabije ry'agateka kazina muntu rikorwa abategetsi ba Tanzania barorera, kandi ico gihugu nyene ca Tanzania caragize uruhara runini mu biganiro vyahuje abarundi mu ntumbero yo gutorera umuti indyane za politike ziri mu Burundi. Kubw'ivyo rero ishirahamwe APRODH risaba leta ya Tanzania nimba idashaka kubaha indaro kureka abo barundi bakaja kurondera ubundi buhungiro aho kubica no kubahohotera. Rikongera rigasaba umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko hamwe n'ubumwe bwa Afrika kugondoza leta ya Tanzania guhagarika utoteza impunzi z'abarundi. Ishirahamwe rijejwe impunzi HCR naryo risabwa gufata ingingo zibereye kugira izo mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania bakingirwe. Ryongere ribandanye ribaronsa ifashanyo zose zikenewe rifatikanije n'ayandi mashirahamwe asanzwe afasha impunzi. Eric Niyonzima. Tuja muri Tanzania tuje mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi aho hagiye gushirwaho abasirikare bacungera umutekano mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda iri ngaho nyene mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Ivyo vyapfundikiwe mu rugendo abasirikare baserukira ishirahamwe rigize akarere k'ibiyaga binini bagize kuri uyu wa mbere aho mu Rusenda. Ni mu gihe mu karere karimo iyo kambi y'impunzi hamaze iminsi hahungabana umutekano gushikaho impunzi zihasiga ubuzima ivyabo bikanyagwa. Inkuru ya Onezime Dushimagize. Kuri uyu wa mbere ni abasirikare baserukira ishirahamwe igize akarere ka Afrika y'ibihugu vy'ibiyaga binini CIRGL mu funyafunyo y'igifaransa bagira urugendo mu gace ka Rusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Ako gace rero akaba ari naho kabarizwamo ikambi y'impunzi z'abarundi. Impunzi zo muri iyo kambi zivugiza umwazangabo mu gisirikare c'ishirahamwe CIRGL zari zizanye n'ikibazo kijanye n'umutekano w'impunzi ziraho mu ikambi ya Rusenda. Uwundi umwe muri izo mpunzi abitwiganira. Baje bashaka kutuba c'umupira barategeka insira mu gisirikare
z'umutekano bari bavuye mu bihugu bishika 12 cyari kibazo nk'iya byari ikibazo cy'umutekano muri kano karere atari cyane n'umutekano w'inkambi biboneka ko bari bitayeho umutekano w'inkambi bibonekana ko abantu bafise icyo bashobora gukora hano hantu kugira umutekano ugaruke mu nkambi cyane bafata imyanzuro ivanye n'abarefugee bari ngaha. Inyuma yo kubonana n'abarongoye abandi yaba abarongoye akarere iyo kambi iherereyemwo canke abarongoye impunzi, abo baserukira ishirahamwe CIRGL bamenyesheje impunzi ko bagiye kurungika abasirikare bazoza kubacungerera umutekano. Bagageze kubaza ibibazo bitandukanye, babajije administrateri ajejwe inkambi, babajije mwami atwara aho hantu turi, babajije umuserukizi w'inkambi ivyo bakwisunga bariko bashobora kugarukana ingabo zicungera inkambi kuva aho zaranzura ikambi upanuye kugeza kilometero 4 nuko ubwo rugendo rw'izo ntumwa z'ishirahamwe CIRGL rukaba rubaye mu gihe muri ako karere iyo kambi iherereyemwo hari hagize iminsi hahungabana umutekano gushika aho abagizi ba nabi batera iyo kambi bakica umwe muri izo mpunzi mbere bakabasahura n'ivyo batunze cane cane inka. Onezime dushimagize ni hano rero amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 25/0 umwaka wa 2022 agarukiye. Ngire ko nshimira mwebwe mwafashe akanya ko kuyumviriza nongera nkengurukira abamenyesha amakuru bayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katwumva. Icyo bariko murumva ryari ijya Emmanuel Ningeko nkaba ndabikebanuye ndabifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.